Mwongeye kuramuka neza abanywanyi b'ibiganiro vyacu mudahwema kubana natwe gatanu kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turabaramukije kandi tubifuriza icumweru ciza cyane abatanguye kugera ku mashengero, mukomeze kugira ibihe vyiza kandi Uwiteka abumvirize ibyifuzo byanyu. Turabifuriza kugira amateraniro meza canga se imisengere yanyu myiza bitewe naho mubasha kuba mwosengera. Turabaramukije kandi tunabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro vyacu, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse tunagaruka ku biriko biravugwa ijya nino kw'isi, dore ko hakomeje kugenda haravugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turi ku cyumweru kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka wa 2024, tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aradusumira, yaba aturuka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, dore ko hariho amakuru menshi cyane akomeye, ndetse n'ayandi makuru aturuka ijya nino haba mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Bahaye ikaze mwese rero, dore ingingo nkuru turaza kugenda twibandaho. Mugenga mu gihugu cacu c'u Burundi rero himirijwe amatora agomba kuzaba umwaka utaha mu mwaka wa 2025. Abanyagihugu batanguye kugenda binubira amafaranga bakomeje kugenda bakwa, n'amafaranga barimo bakwa n'umugambwe CNDD-FDD usanzwe urongoye ubutegetsi. Abanyagihugu bakomeje kugenda bijujuta bavuga yuko badashobora gukomeza gutanga ayo mahera. Ibi kandi birakomeza kugenda bituma indi migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe na leta ivuga yuko akangaka ari akarengane gakomeye cyane, mu gihe imigambwe yo ibidafise uburenganzira bwo kwaka amahera abanyagihugu nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Nyamara kandi mu babana natwe gatanu kuri gatanu, nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza neza yuko igihugu c'u Burundi ngo coba gishora amahera menshi mu bigendanye no gutegura amatora, cane amatora agenewe ikibanza c'umukuru w'igihugu, bitewe n'imigambwe isanzwe ibarizwa muri kino gihugu ari myinshi. Ngo nyamara iyo migambwe imwe n'imwe ikaba itanafise ubushobozi bwo kuba yozogera ku ntsinzi y'ayo matora. Akaba yarasabaga yuko nyine buri mugambwe wozajya wikusanyiriza ayo mahera kugira ngo abashe kuba yova mu isanduku ya leta. Abanyagihugu kandi bakomeje kugenda baragaragaza neza yuko ibyo ngibyo byoba ari akarengane, ndetse bakaba banavuga yuko badashobora gukomeza kuriha ayo mahera mu gihe n'umutekano ukomeje kugenda utifashe neza cyane. Turagaruka kandi ku nkuru zikomeye cyane zikomeje kugenda ziravugwa kuri Honorable Agathon Rwasa nyuma y'isakwa ry'urugo rwiwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara nyuma y'uko hatanguye kugenda havumbugwa andi makuru y'ibanga, amakuru agendanye n'umuhari yendaga gushinga, akaba ari umuhari ngo wendaga kuzakora akantu cyangwa se kuzatereka hasi cyangwa kuzatembagaza nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi bivugwa yuko noneho ubutasi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye butari no gusinzira, aho yatanguye kugenda ashimangira yuko hashobora kuba haba hagiye gutegurwa ibindi bihe bidasanzwe, ibintu bishobora kuzahungabanya aya matora, dore ko ari amatora yibanze azotangurira ku barongoye intara ndetse n'abandi barongoye amakomine. Yamara gusoza hakazakurikiraho abandi barongoye ibikorwa bigiye bitandukanye, cane n'abazitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu kuko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka ku makuru yandi akomeye cyane akomeje kugenda avugwa, aho ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abasirikare benshi baje kugenda barasana ndetse baricana ku buryo bukomeye cyane, aho abantu benshi batanguye kugenda bibaza icyo baba bariko bapfa cyangwa se icyo baba bariko barazira. Ariko byose turaza kugenda tubigarukaho muri kino kiganiro cacu cuno munsi. Mwese ndabahaye ikaze mwese rero aho muherereye hose ijya nino, ndakomeza kugenda mbifuriza kumererwa neza cyane. Abadukurikira baringa mu gihugu cacu c'u Burundi birumvikana mu ntara zigiye zitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Reka kandi tuhuze by'umwihariko reka kandi tuhuze n'abandi banywanyi bacu badukurikira bariga mu bihugu by'ababanyi, ibihugu by'abaturanyi nko mu Rwanda, badukurikira bari Kongo, badukurikira bari muri Uganda, muri Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi hose ijya nino ku isi. Ndabaramukije nkomeza no kubifuriza kumererwa neza cyane. Badukurikira kandi muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu, aho tugiye twibanda kuri izo ngingo nkuru maze kugenda
kugenda n'abanyuriramo ari ubwa mbere ushyiga rero byonda ahanditse sabone kugira ngo ucurange amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane utanga igitekerezo amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe aho twibanda ku makuru akomeye cyane aba ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mwese nabahaye ikaze reka turatangurire ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi igihugu ciza cyane ariko gikomeje kugenda kigaragaramo akaduruvayo ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bishingiye ku mutekano aho abanyagihugu bakomeje kugenda bashimangira ko batakomeza kugenda baraba muri kano karengane mu gihe bakomeje kugenda bakomeza kwemeza ibikomeje kugenda biratangazwa n'imigambwe mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu kuko bikomeje kugenda bigaragara amagorwa y'abanyagihugu akomeje kugenda yiyongera aho bari bategekwa nyine guterera amatora ku ngufu nk'uko bikomeje kugenda by'umwihariko bitangazwa utabashije kuba yotera inkunga ayo matora akaba atemerewe kuba yagira ibindi bintu asaba cyangwa se ibindi bintu ashobora kuba yakeneraga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ni mu gihe rero bamwe mu banyagihugu ngaha muri kino gihugu c'u Burundi bakomeza kugenda barijujutira bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye byatanguye kugenda birakorwa n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD mu gihe himirijwe amatora mu mwaka uza w'2025 mu gihugu cose umugambwe CNDD-FDD washizeho itegeko ryo gutoza amahera abanyagihugu mu ntara zigiye zitandukanye z'iki gihugu cacu c'u Burundi abanyagihugu bariko baridoga bidasanzwe kuko n'ubundi bategekwa kuriha amahera ku ngufu hari n'abategekwa rero kurihira abana babo cyangwa se abana batunze mu mazu nk'uko bikomeje kugenda biranatangazwa na bamwe mu banyagihugu babashije kuba baganira n'umumenyeshamakuru wacu akarorero ka mbere rero ni mu ntara ya Karusi aho rero Serugo ategekwa kuriha ashika ku bihumbi 2 by'amarundi inarugo nawe rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara umwana akwiza imyaka 15 abavyeyi biwe bamurihira ashika ku mafaranga 1000 y'amarundi bisigura ko rero ufise abana bashika muri 5 by'umwihariko barenza imyaka 15 nyine ategerezwa kuriha ibihumbi bishika kuri 5 by'amarundi kuko biriko biratangazwa muri iyo ntara nyine umudandaza wese ufise aho akorera ategekwa kuriha ashika ku bihumbi 5 by'amafaranga y'u Burundi naho rero umukozi wa leta ategekwa kuriha ashika ku bihumbi 10 by'amarundi muri iryo tozwa rero ry'interano aho rero ikarusi hari imbonerakure zizunguruka rero mu masoko gutoza ayo mahera utayatanze baca bamutegeza utwo yashoye abandi rero banyagihugu bategekwa abandi banyagihugu rero bategerwa mu modoka bagasabwa rero kuriha amahera cyangwa se kwerekana aho bayarihiriye mu rwego rwo kugira ngo nyine leta ibashe kuba yobona ayo mahera yose ishaka abandi banyagihugu bagiye batandukanye twabashije kuba twavugana nabo nabaherereye mu ntara zigiye zitandukanye zirimo nka Zabururi intara ya Kayanza Cankuzo ndetse n'ahandi aho bakomeza kugenda bavuga yuko bariko barabangamirwa n'imbonerakure zikomeje kugenda zirabaka ayo mahera akandi by'umwihariko ataho ibyo bintu biri mu mategeko agenga ico gihugu c'u Burundi bamwe rero mu banyagihugu twayaze bagize bati twagira ngo rero tubasabe mutuvugire mu ntara ya Kahusi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye tugeramiwe n'intererano z'umugambwe CNDD-FDD imbonerakure ziza mu masoko ufise ico akorerayo wese adatanze rero iyo ntererano baca bamuteruza ibyo yaje kudandaza byose bakamwirukana mu isoko cyangwa se bakabimwaka batarabye ngo ni umubyeyi cyangwa se ni umunywanyi wa CNDD-FDD mw'ibarabara rero naho uri mu modoka ufata rero ibarabara rya Gitega aho bita rero ku masanganzira ya komine Shombo bahasize umugozi mw'ibarabara nyine abari mu modoka bose basabwa kwerekana ibitasi barihiye ko ayo mahera utabyerekanye aca akugwa mu modoka yiwe bakamubwira yuko nyine avaho arishe ibihumbi bishika kuri 5 by'amarundi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa
abanyagihugu kandi babandanya bagira bati none koko ducinyizwe mu gutanga intererano yo kwiyamamaza y'umugambwe tutarimwo, naho nyine tugafatwa ku ngufu tuyakura hehe nyine muri buno bukene iri si ibara koko kweri bariko baradukorera. Abanyagihugu kandi b'abarundi bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko icyo gihugu cabo gikomeje kugenda kiba mu bihe bidasanzwe, ibihe by'ubukene, aho ubukungu bwabo bworindimutse bukagera aho umwanzi ashaka, ndetse gushika none bakaba bavuga yuko batakabaye bakwa ayo mahera, ahubwo bakabaye baterwa inkunga na leta. Aha rero ni naho bakomeza kugenda bijujuta bavuga yuko rero n'ubunywanyi bari bafitanye n'umugambwe CNDD-FDD bushobora kuba bworangirira ahangaha, bakaba bashobora kwerekeza mu yindi migambwe igiye itandukanye ikomeye cyane irimo nka CNL, indi migambwe irimo nka UPRONA, ndetse n'umugambwe urimo nka Sahwanya Frodebu isanzwe ifise ijambo rikomeye cyane ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu kandi muri iryo ntara babwirwa ko rero utazoriha ayo mahera azoba ari umudakunda igihugu, inyangaburundi mu mugambwe wa CNDD-FDD. Bakaba rero barategekanijwe agataye buri gacimbiri umunyagihugu rero yandikwamo ahejeje kuriha ayo matererano, kugira ngo bizorohe kumenya abataratanze ayo mahera ndetse no guterera ayo matora nk'uko biriko bitangazwa. Akarorero ka kabiri ni mu ntara nshasha ya Gitega bita Gitega yagutse. Muri ino ntara rero abanyagihugu ntiborohewe kuko rero imbonerakure zica kuri buri muhana zitoza ayo mahera y'intererano. Urugo rero rutegekwa kuriha amahera ashika ku bihumbi bigera kuri 5. Hakaba n'urundi rori harikaba n'undi mugwi rero w'imbonerakure uzunguruka mu masoko, mu mazu y'indandarizo izitwaje udupapuro nyine tw'umugambwe CNDD-FDD turiko iyo ntererano nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu ntara ya Ngozi hoho imbonerakure zitemberera ku maparikingi zitoza amafaranga nk'uko rero bigaragara ku isanamu yafatiwe muri parikingi ya Ngozi, nk'uko natwe tunayifise ngaha mu ntara ya Makamba. Ni nk'uko nyine abanyagihugu bariko bategekwa kuriha ayo mahera ku ngufu yo kwamamaza. Abanyagihugu rero b'i Makamba batwandikiye bagira bati muradufasha mushire abona rero ibi bintu by'ubusuma abanyagihugu bariko bakora dutegekwa kuriha amahera ngo nayo umugambwe uri ku butegetsi uzokoresha mu byiyamamazo y'amatora yimirijwe. Ubwo si ubusuma bariko bakorera abanyagihugu? Mbega hoho uwoterera iyo bikora ku ngufu canga se akaba iyo bikorera no ku mugambwe asanzwe atabarizwamo? Muri rusange abanyagihugu mu ntara zigiye zitandukanye bariko baridoga bidasanzwe, bashikiriza rero ko bari mu bukene budasanzwe. Amahera basabwa rero kuriha atayo bari buyakure. Ikigeretse ko rero ntibumva impamvu bategekwa kuri ayo mahera yitirirwa ibyamamazo y'umugambwe batarimo basaba umukuru w'igihugu rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye guhagarika ibyo bintu, nimba rero ari intererano hagaterera rero ushaka ataterabwoba ririho canga se atabindi bikorwa biriho nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Abanyagihugu kandi bongeye kwibutsa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ko yoba yaragiye ku butegetsi aribo bagizemo uruhare rero atakabaye aja kubakandamiza canga se ngabake ayo mahera ku ngufu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abanyagihugu kandi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bafise ubukene bukomeye cyane, ndetse hakiyongeraho umutekano muke cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canga se nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda adusubira nuko inzego zijejwe ipererezaga mu gihugu c'u Burundi zamaze gutahura umugambi karundura, umugambi ukomeye cyane, umugambi wahoze arongoye umugambwe wa CNL nyuma yuko aherutse kuwambugwa ubwo yamaraga kuba yosabwa kwinjira muri CNDD-FDD ariko arabyanga. Ni Honorable Agathon Rwasa wamaze kugenda yongera kuzegereza igihugu c'u Burundi, aho bivugwa yuko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yatanguye amatohoza akomeye
cyane mu rwego kugira ngo uyu mugabo abashe kuba yofatwa cyangwa se ashikirizwe ubutungane mpuzamakungu kuko bikomeje kugenda bigaragara mu gihe kandi uyu mugabo asanzwe araregwa ibyaha bigiye bitandukanye kuba yaragize uruhare aho umugwi wenyine wabashije kuba wohitana abanyamurenge benshi mu bwicanyi bwabereye mu Gatumba. Nyuma y'uko rero hagiye ahagaragara yuko uyu mugabo iyo bariko aritegura ibindi bikorwa bikomeye cyane bishobora kuzabangamira amatora akomeza ashobora kuzaba nyine umwaka utaha umwaka wa 2025. Abanyagihugu rero bakomeza kugenda baragaragaza neza yuko hakomeje kugenda hategwa ubwoba bukomeye cyane n'aya matora mu gihe bakomeza kugenda bavuga ndetse baragaragaza neza yuko mu gihe atacyo leta ikoze aya matora ashobora kuzarutwa n'ayabaye muri Kongo umwaka uheze umwaka wa 2023 nayo yaje kugenda abamo akaduruvayo. Ntituramenya niba leta ya Gitega ishobora kuba yomuta muri yombi cyangwa se ishobora kuba yokoresha ubundi buryo ikaba yomuhitana nk'uko isanzwe iranyuruza abandi bantu, ariko turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ibikomeje kugenda bitangazwa kuri uyu munyapolitike asanzwe afise ijambo rikomeye cyane gaha muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yemeje itegeko rica umubano w'amadini yo muri Ukraine n'ayo mu Burusiya nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida wa Ukraine rero Vladimir Zelensky yemeje umushinga w'itegeko ry'ifungwa ry'amadini afise ahahuriye n'ayo mu Burusiya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Itegeko Perezida Zelensky yasinye kuri uyu wa 24 Kanama umwaka wa 2024 nyine ku munsi w'ubwigenge bw'iki gihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ryemejwe n'abagize rero inteko nshinga amateka ya Ukraine ku igenekerezo rya 20 Kanama umwaka wa 2024 aho abarenga amajana 235 baryemeje naho abashika kuri 29 bakarihakana. Biri mu murongo rero wo gukomeza guhangana n'iki gihugu cy'u Burusiya bwayishojeho intambara kuva ku itariki 24 Gashyantare umwaka wa 2022, bivuze ko haheze imyaka myinshi cyane hariko harabera inzigwano. N'uburyo kandi Ukraine yiyemeje buzayifasha guhangana n'ubushobozi mu bijyanye n'imyemerere iki gihugu kiyobowe na Perezida Vladimir Putin cyagiraga kuri Ukraine nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amwe mu madini y'ingenzi iri tegeko rireba ni itorero ry'aba orthodoxi rya Ukraine Orthodox Church rifite inkomoko kuri dini nk'iryo ngiryo rero ryo mu Burusiya, Russian Orthodox Church risanzwe rizwi nka Moscow Patriarchate kuko bikomeje kugenda bigaragara. Mu mbwirwaruhame yatanze Perezida Vladimir Zelensky yavuze yuko ibyo yakoze ari intambwe nziza aho abanya-Ukraine bo muri iryo torero bagiye kwigobotora imbaraga z'umubi z'i Moscow. Binyuze rero muri iryo tegeko risha cyane Ukraine yasabye ayo matorero n'andi matorero yose kuba mu mezi 9 yitandukanyije burundu n'Uburusiya, bitaba ivyo ngivyo rero agafungwa burundu nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Kenshi ibiro bishinzwe iperereza muri Ukraine byashije ayo matorero kubiba amatwara ashyigikira Uburusiya rero kuko bikomeje kugenda bigaragara gushyigikira rero amacakubiri aturuka mu Burusiya ndetse kuva mu Burusiya bwo kwinjira muri Ukraine. Urwego rujejwe iperereza rwatangiye gukurikirana abihaye Imana 100 bo muri ayo matorero kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Muri abo ngabo abagera kuri 50 barahabwe naho 26 bo barafungwa. Abo bihaye rero Imana bashinjwaga gutanga ibibwirizwa byuje imvugo zikikira ukwinjira muri Ukraine ku Burusiya ndetse bigaragaza ko rero ari ngombwa ko Moscow yigarura bimwe mu bice by'icyo gihugu ca Ukraine. Izindi mpamvu z'iri tegeko rero ngo nuguca ibikorwa bya Moscow by'ayo matorero muri Ukraine ibituma iyo torero riba igikoresho cy'icengeza amatwara y'Uburusiya nk'uko umwe mu bagize inteko nshinga amateka ya Ukraine yakomeje kugenda abivuga nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa.
Abanya-Ukraine kenshi benshi basengera rero mu matorero rya Orthodox ndetse igihe kinini cyane ubuyobozi bukuru bw'iryo torero bwabaga mu Burusiya, ariko kuva mu mwaka wa 2024 ubwo Uburusiya rero bwigaruriraga Crimea muri 2014, ayo matorero yabashije kuba yocika intege nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Intambara rero ikomeje kugenda iravuza ubuhuha muri kino gihugu kuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda adusumira nuko Ukraine yaje kugaba igitero gikomeye cyane ku rugomero rw'amashanyarazi akomoka ku ngufu za nuclear mu gihugu cy'Uburusiya rwa Dekryska Nuclear Power Plant. Uru rugomero kandi ruherereye mu gace ka Kryska, ni rumwe rero mu ngomero eshatu ngari mu Burusiya zitanga amashanyarazi akomoka ku ngufu za nuclear, rukaba rero urwa kane rutanga umuriro mwinshi cyane muri icyo gihugu cy'Uburusiya. Ni urugomero ruherereye rero mu birometero bishika kuri 40 uvuye mu mujyi wa Krysko, hakaba mu birometero bishika kuri 60 uvuye ku mupaka Uburusiya ndetse na Ukraine ku mugezi wa Serie ku mugezi wa Seam. Inkuru rero dukesha ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byatangaje ko drone zo muri Ukraine zagabye igitero kuri icyo kigo, kandi ko nk'uko rero bivugwa muri zimwe muri raporo hari indege itagira abapilote yarashwe iza kugwa hafi yarwo. Ibi biro ntaramakuru by'Abarusiya rero byasohoye amafoto y'iyo ndege n'ibikoresho byayo. Ayo mafoto yagaragayeho rero ikirango ca Army of Drone, ukaba ari umushinga rero wa guverinoma ya Ukraine ugamije kongera ibikoresho nk'ibyo rero ku ngabo zayo kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Muri uku kwezi kandi Ukraine yohereje ingabo nyinshi cyane mu gace ka Kryska mu rugamba rwo kwigarurira ubutaka bw'Uburusiya nyuma y'imyaka irenga 2 rero Uburusiya butanguje ibitero bikomeye cyane muri icyo gihugu ca Ukraine. Umuvugizi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Marie Zakharova rero yavuze ko iki gikorwa gisha ari igikorwa cy'iterabwoba rishingiye rero ku bitwaro bya atomike nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Yasabye ishami rya Loni rero rishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'ingufu rya atomike kugira icyo rikora kuri icyo kibazo ndetse no kuri ibyo bitero bitanguye bishasha bikomeje kugenda byibasira iki gihugu cy'Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nawe rero yashinjije Ukraine kugerageza icyo gitero ndetse yemeza ko byamenyeshejwe umuryango mpuzamakungu, banatanga amakuru rero yose aribana n'ico gitero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Birasa naho rero by'umwihariko igihugu cy'Uburusiya gikomeje nacyo kugenda kigorwa n'ibitero bikomeye cyane, nyuma y'uko ibi bitero bikomeje kugenda bituma abanyagihugu bose bakomeza kugenda barahunga abandi bagahungishwa.